Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 19 ntwarante umwaka wa 2024. Kaze mukurikire amakuru twabateguriye, nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru ngira ngo mbanze ndabashikirize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko ibihe bibi by'ubutunzi Burundi burimo byatewe na ba Kavantara. Uwo mutegetsi akemeza ariko ko ubutunzi bushobora kwisununura mu gihe abarundi bose bo kwijukira ubworozi bw'inkwavu. Amajambo akunze gushikirizwa n'umukuru w'igihugu kubijanye n'abanyonora amatungo y'igihugu canke abarya ibiturire biboneka ko abatumbereye abakozi bato bakuru bakirengagizwa. Muri ano makuru turaza kugaruka kubyo uwaramutse igihugu aherutse gushikiriza abarongoye inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Isekeza ryo gusarura igikaju no guhingura isukari rirashobora gusiba uyu mwaka bitewe na bimwe mu vyuma bisanzwe bikoreshwa muri ico gikorwa byapfuye. Amakuru ava muri iryo hinguriro hakaba avuga ko nibagara ry'igikaju gushika ubu bitaraba. Nayo mu kiganiro ubahuka musanzwe mukurikira ku misi yose ya kabiri, turabira hamwe ibijanye n'ishigwaho ry'ishirahamwe rishasha rizoba rijejwe higurwa ry'ibitoro mu Burundi, Sopego mu majambo avunaguye. Mugume hafi ukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa dore mu gisata cy'ubutunzi nanimejeje kubica ku mayange. Icyobo Uburundi burimwo mu bijanye n'ubutunzi bo kirafise insiguro be nico cavuye ko ico naco ngo ni Kavantara. Byashikirijwe na Perezida Varisito Ndayishimiye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze, mu gihe hari haramutse hahimbazwa umunsi wahari w'abakenyezi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Warongoye Burundi muri kino gihe yanagiriye ko yizeza abarundi ariko ko vuba igihugu kigiye gushayurwa n'ubworozi bw'inkwavu. Josiane Muzaneza aragaruka kuri bikuru byari bigize iryo jambo. Nkuko vyama bigenda kubo vyankiye wese avuga ngo ibirago biranyerera. No mu butegetsi buhari ubu ibintu niko vyifashe, kuko aho kwinegura ngo hakosorwa ibitagenda neza, ibirake bahitamo kubita ku mukoroni, naho Burundi bumaze imyaka irenga 60 buronse intaye y'ukwikukira. Mu Burundi rero ingorane ya mbere twagize yabaye iyo kurongorwa na Kavantara. Twatwawe n'umwami tugasangiye imico n'imigenzo, aca dukura ku byo twahoramwo. Yasanze ducura ubutare tukabukuramwo amasuka, amashoka, imihoro, ibikoresho byose dukeneye. Uwo mwuga wo gucura aca arawudukurako, avuga ati muzokoresha ivyo ndabahaye. Kuko yasanze dufise amahinguriro duhingura itunga kama Imana yaduhaye, asanga turi mu burimyi n'ubworozi. Ivyo nivyo yatanguye kudukurako. Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije adondagura yandi mayero umukorona abandanya akoresha kugira yumvisha abarundi ko bari mu gihugu gikenye, kandi mu vy'ukuri ifaranga ry'u Burundi rifise agaciro kadasanzwe. Yaradukundishije gukoresha ivyiwe, duca turaheba ivyacu, gushika naho no munsi tugeze ku rwego bavuga ngo udafise amadolari ngo uri umukene. Aho hose bariko baradusamaza ngo tureke gukora. Amahera y'i Burundi niyo mahera. Kubera ko benshi mu baraho basa n'abajumarariwe, umukuru w'igihugu yavuye yifashisha kamwe mu turorero tumworohera kugira ngo yumvishe isinzi ryari rimuteze yompi ko koko idolari ry'abanyamerika ataco rirushije ifaranga ry'u Burundi. Narose umwanya wo kubisigurira abenegihugu b'inyabihanga, aho nasanze ivoka igugwa amadolari 5 muri Amerika, mu Burundi igugwa amahera 100 hanyabihanga. Nsazanga amahera 100 y'amarundi angana n'amadolari 5 y'abanyamerika. None sivyo icyo ukeneye sivoka, none umunyamerika arivoka nawe ukayirya ntimwamungana. Muri ivyo birori Evariste Ndayishimiye yarahumurije ariko abarundi ababwira ko imbere ari heza cyane, aho ata murundi azoba gikorera uwundi
kubera ko bose bazoba bikwije. Ndavyo umuvuduko tuvudutseko ubu tugira dutera imbere. Mu minsi zaragira ndabategure mwe murabimenya, mu minsi za nta mukozi azoba kibasaba akazi, nta muboyi muzoronka, nta muyaya muzoronka, kuko nabazo batunze abazoba yikorera ivyiwe. Mwe muritegura ndabagabishije, ntimuzoronka umutaxivero kuko azoba yifitiye ikigagiwe nawe ko akora ivyiwe. Muti mbega none ico cizere coba kivahe? Hoba hari imigambi y'iterambere yagizwe ibanga gushika ubu yoba igiye gushirwa mu ngiro? Aha uramutswe igihugu muri kino gihe arashira habona umwe mu migambi asa naho yahejeje kunoganza. Namwe niyumvira kuri urya mugambi nk'uko umuryango wose utegereza korora udukwavu. Nimufate yuko rero ubu twese dutunze inkwavu zizoturengera tuzishore, ntawe uzogurira uwundi kubera nawe azoba afise. Nimwiyumvire uko abarundi bangana bashora urukwavu rumwe ku munsi. Ku munsi zice ziba imiliyoni, inkwavu miliyoni 12. Gwiza mwumve amatoni arimwo. Uyashoye hanze mwumve amahera azobaje, muce muharura. Ku munsi tuzoba turonka ikaburimbi ry'ibirometero nka 50. Mwiyumvire ku rukwavu gusa. Nico gituma ndababwira ntakekeranya, ndabona Uburundi butagisaba imfashanyo, nkabona Uburundi buriko baratanga imfashanyo. Reka nituzoronka aho tubikwiza. Ku mbuga ngurukana bumenyi zitari nke, abarundi benshi biragaragara ko badatahura ingene Uburundi bwozera ubukiriro ku nkwavu. Ariko naho nyene President Ndayishimiye arabahumuriza ababwira ko ibiriko birabubu bari babihishuriwe n'imbere yuko CNDD ihinduka umugambwe CNDD FDD. Naravye neza kandi ndasubira inyuma nibuka ingene ijambo Mukenyarugamba ryatanguye, casanga niyerekwa ridasanzwe, kuko urugamba rwo guharanira igihugu, urugamba rw'iterambere ntigwigera ruhera. No kuvuga yuko muri bose twasanze abakenyarugamba ryari yerekwa ryemeza neza ko aho bukera tuzotangura urugamba rw'iterambere. None ndahimbawe cyane yuko namwe bakenyarugamba munyemereye yuko mugiye gufata iya mbere. Josiane Muzaneza, amajambo ashikirizwa na Valentin Ndayishimiye uko bukeye uko bwije ntaharamwo abaryigiturire n'abanyuruza amafaranga ya leta. Ariko rero kenshi na kenshi umukuru w'igihugu aba ariko abwira abakozi basanzwe na bato bato mu nzego za leta, nayo ibihangange bifukamye mu nda igihugu mu gusahura amamiliyaridi n'amamiliyaridi haba mu mafaranga y'amarundi canke mva makungu ntiyigera abicisha mu kanwa. Kurikira umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye aho yari kwabwira abajejwe inzego z'umutekano no kwivuna basi. Nico gituma kizira ikazererezwa ko inyamiramabi igigiturire. Turamaze kubibona ego nivyo, hariho aba inkozi z'ikibi iyo zibonye inyamiramabi igigiturire avuga ngo n'umuvyeyi kuko amureka akora iki. Inyamiramabi rero igigiturire iba iduhemukiye kuko ibikingiye ikibaba inkozi y'ikibi. Ndashimira intwazangabo zitanguye kwiyamiriza igiturire. Narakunze cyane intwazangabo mu nyamiramabi bahaye igiturire, ayo mahera agacafata akayazana mu kigega ca leta. Bijya rero mu bibandanya abakazi biturire bose boheba bagatezwa bagati. Amahera y'igiturire zefata ko amahera yabuze kiryi. Nico gituma ahubwo yose twoza turayegeranye tukayatwara mu kigega ca leta, tukubaka amashure, twagura intebe z'abanyeshure, tukubaka amabarabara. Nico gituma kandi twoza turareka abantu banyonora itunga ry'igihugu. Abanyonora itunga ry'igihugu semuhambazana intebe igugwa ngahe, naza ariyumvira intebe y'abanyeshuri abatwara. Ubunyonora itunga ry'igihugu aba yize igitabo umunyeshuri yokwigiyemo. Uwo munyeshuri nawe niwe yobaye umukuru w'igihugu. None wumva adateseze ubutegetsi bw'igihugu. Uwo munyeshuri niwe yobaye muganga. None yize igitabo ciwe, yize intebe yiwe. Bamenye yuko ubunyonora itunga ry'igihugu aba yishe igihugu. Uburyigiturire abashaka kurenganya bene gihugu. Nta giturire kiribwa mu bugwaneza. Ivyo byose ukuza turabigwanya. Urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi CBDH-VK ruranegura imvugo y'umukuru w'igihugu aho ruvuga ko ari ugukekeza abahunze igihugu na cane cane abasavye indaro igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Leopold Sharangabo icegera c'urongoye urwo runani abivuze inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye
yashikirije ku munsi wahariwe abakenyerera rugamba. Leopold Sharangabo asaba nyabuna umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gutorera umuti ingorane ziri mu gihugu kugira ngo impunzi zihunguke akareka kuza arisamaza. Kurikira Leopold Sharangabo icegera c'urongoye runani CBDH-VK. Bisanzwe umukuru w'igihugu yarakwiye ku muvyeyi wa bose harimo n'abantu birababaje rero ko umukuru w'igihugu hakariwe yarakwiye gukoresha imvugo zishiramwe abarundi ariko ahubwo yamana imvugo z'agatotezo imvugo z'agashinyaguro mbere zuzuyemo n'urwanko ku bahunze igihugu kandi bahunze agatotezo n'ubundi bari basanzwe bakorerwa ariko uravye aho gashinyaguro ntabwo kagarukira gusa ku barundi bahunze mbere nabo mu gihugu karabashikira kuko biratangaje ko umukuru w'igihugu arongoye igihugu cy'u bitatu vya mbere ku isi bikenye bigibiturire mbere kiri no mu bihugu bihungabanya agateka kazina muntu avuga ko abarundi bose mu Burundi banezerewe ko Burundi uyu munsi bwifashe neza bushobora no gufasha ibindi bihugu n'ibintu ubona vraiment ko bigoye kugutahura ariko baraba ubuzima uyu munsi abarundi bari mu gihugu barimwo nico kuza mbere no kuvuga ko hari abarundi babayeho mu Burundi kurutwa n'abarundi baba mu makambi y'impunzi. Ndayishimiye icyo yarakwiye kwihutira kwari gukura mu nzira ivyo bibazo harimwo n'ikibazo c'impunzi ariko ikibabaje yashize imbere agatoteza acimikwa muri 2020 abarundi baramugiriye icyizere abarundi bahunze bamwe mbere batangwa no guhunguka ariko ikibabaje nuko bashitse mu gihugu abatari bake baricwa abandi baranyuruzwa abandi basubira guhunga nk'uko twavyerekanye mbere tugatanga n'amazina mwamwe ari muri urwo rwandiko. Nico gituma twebwe muri CBDH-VK dusaba Perezida Ndayishimiye kudahunga ibibazo ubwiwe yategerezwa gukura mu nzira ibyo bibazo aho kubihunga canke aho kubishira ku bandi yakwiye gufata iya mbere mu gukora ikintu cyose cyotuma abana b'u Burundi babumwe agakora ibishoboka byose ubutunzi buke bw'igihugu bugasabikana n'abarundi bose abarundi bose bakaba mu gihugu batekanye atabarundi barabanke guca atabarundi bama bitize kunyuruzwa canke bitize kwicwa. Oya ni Leopold Sharangabo icegera c'urongoye runani CBDH-VK. Muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ariko bufasha abantu ndavye umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutera imbere birahimbare kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe uburundi igihugu c'umunezero mu Burundi hashitse abantu baratwenga umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri zero franc izogenda gute mu bijanye n'agateka kazina muntu urwego rw'iperereza ni igikoresho cyo gutoteza abatiyumvira kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubw'urunani Senahed mu rwandiko rwo muri Ruhuma rwashizwe ahabona n'ubwo runani rutavuga rumwe na leta rumenyesha ko iruhande y'igisirikare n'igipolisi iperereza hamwe n'umuhari w'imbonerakure bitera umutekano muke mu gihugu. Emile Nibasumba mwidonido. Urwego rw'iperereza ntirukora rwisunza amategeko ahubwo n'igikoresho cyo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baba abanyepolitike canke abatari muri politike kubw'urunani Senared mu rwandiko rwo muri Ruhuma. Urwo runani ruvuga ko urwo rwego rurangwa no kwica abanyagihugu kumvo za politike canke izindi. Urwo rwego kandi ngo ni igikoresho cyo kwiyamamaza no kujuragiza abanyagihugu mu gukwiragiza amakuru atariyo. Iperereza rikoreshwa kandi mu gutanga ubutumwa bushobora kugira ingaruka mbi, ubutumwa abategetsi baba babona ko badashobora kwemanga ku mugaragaro. Urunani Senared rufata iperereza nk'urwego rugizwe n'abakozi bagenewe gukora mabi atandukanye badakomwakomwa. Kubijanye n'imbonerakure, Senared ivuga ko zijejwe gutoteza abanyagihugu by'ibitegetswe n'iperereza. Izo mbonerakure ngo zihabwa ububasha burengeye
bunaho nyanga ibwirizwa shingiro nko guhagarika gufunga no gucira urubanza abanyagihugu. Izo mbonerakure ziratoza amande n'amatagisi zitabirekuriwe n'amategeko kubw'urunani Senared. Uwo muhari w'inkorabara w'imbonerakure urakizura kandi ari gikorwa kigenewe igipolisi n'igisirikare. Imbonerakure zirafata ku nguvu abakenyezi mu ntumbero yo gutoteza no gutera ubwoba abanyagihugu nk'uko bibandanya bivugwa na Senared. Urwo runani rwa politike rutavuga rumwe n'ubutegetsi rusigura ko imbonerakure zihabwa uturusho n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Arakoze Emile Nibasumba. Umwigisha Merikioro Ndikumana wo muri zone Ndava komine Buganda intara ya Cibitoke yafashwe bunyuruzwe n'abasirikare ku rugwiwe mwijoro ryo ku munsi w'Imana uheze, afungiwe mu iperereza ry'ibiro bikuru by'intwaramiheto biri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru adushikira havuga ko yoba yagirizwa kwegeranya abagwanyi, vyiyamirizwa n'abegereye umuryango wiwe bo bakavuga ko ari rementanya yoba ariko arakorerwa mu ntumbero yo kumugirira nabi. Tuje muri politike. Nestor Girukwishaka yaraye yemejwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ko ari we yatowe kuba umukuru w'umugambwe CNL, akaba ari nawe azoserukira uwo mugambwe imbere y'amategeko mu ikete ryo kuri wa 18 ntwarante umwaka wa 2024. Umushikiranganje Martino Niteretse mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yaremeje icegeranyo c'ikoraniro ridasanzwe ryatunganijwe n'abanywanyi biyonkoye ku mugambwe CNL wa Gatongwasa kuwa 10 ntwarante umwaka wa 2024 mu ntara ya Ngozi. Uwo mutegetsi akaba kandi yaranemeje ingingo zose zafatiwe muri iryo koraniro hadasizwe inyuma ishigwaho ry'umugwi mushasha w'abarongoye umugambwe CNL Bureau Politique mu rurimi rw'ikinyamazuru. Hagati aho rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo akaba aherutse gushikiriza ko yari yaraburiye kuva kera Agatongwasa akiri umukuru w'umugambwe CNL kuvavanura n'umugambwe wiwe ngo yemere kwinjira canke kwifatanya n'umugambwe CNDD-FDD. Kurikira Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Umuvukanyi wanyu Agatongwasa nje namubwiye inshiro zibiri, nimba ibyo twagwaniye ari byo wagwaniye, nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira, nuze mu mugambo CNDD-FDD canke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza. Nawe mubwiye turi mu Kigobe ndumukuru w'inama nkenguza amateka nawe akiri cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka. Nashoye kumubwira turi muri Nigeria i Abuja, ndamubwira nti uracibuka ibyo nakubwiye? Nakubwiye nti nimba ibyo CNDD-FDD twagwaniye ari byo nawe wagwaniye, ni winjira mu mugambwe canke ube umugenzi w'umugambwe. Ntanakimenya nyishu naciye namubwira nti jewe sinihuta, ibyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure, uzogira kuvyiyumvira bitakigira inguvu. Karibu. Ndabona Burundi butakigurana, butakisaba imfashanyo ahubwo ariko bufasha abantu. Ndazi umuvuduko ntuvudutseko ubu tugira dutera imbere. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi bashitse abantu baratwenga. Uburundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute? Ivyishirahamwe rihingura isukari mu Burundi Sosimo birabandanya kuyangara ibagara hakoreshejwe umuti uturira ivyatsi ntiriraba, mu gihe umunsi wa nyuma w'ico gikorwa mu bisanzwe arejaho bukera ku munsi wa gatatu. Heka mbere abakozi b'iryo shirahamwe bafise ubwoba ko nisekeza ryo kwimbura isukari rishobora kutaba uyu mwaka kubera ivyuma bitanga umuyaga nkuba ukoreshwa muri iryo sekeza birwaye. Elvis niyo mwongere.
buri mwaka igenekerezo rya 15 harante mw'ishirahamwe Sosomo barasozera ikiringo co kubagarira ibikaju bakoresheje amaboko n'umuti uturira ivyatsi. Ico kiringo gitangura mu kwezi kw'icumi, kirashobora kongerwako imisi 5 kikageza kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu. Uyu mwaka rero w'uburimyi mw'ishirahamwe Sosomo kugeza ubu umunsi umwe ngo umunsi wo gusozera ushike, umuti wo guturira ivyatsi biri mu bikaju nturaboneka. Ivyo rero nk'uko bivugwa n'abakozi ba Sosomo, ivyo bituma ibikaju bizingama bikabura n'akanovera. Amakuba kuri Sosomo atuma n'abakozi b'iryo hinguriro badatora agatiro ni kandi ku mashini zitanga umuyaga nkuba ukoreshwa mu gihe c'isekeza ryo gukora isukari. Muri Sosomo iyo iryo sekeza ritanguye ntibaba bagikoresha umuyaga nkuba wa Regideso. Uyu munsi rero amamashini atanga umuriro ntariko arakora. Kubwo amasoko yacu muri Sosomo, ayo mamashini yarapfuye kuva mu isekeza riheze. Bagiye barapfupaza ariko bikaba vyarananiranye. Abari barakoze izo mashini baranse kugaruka gukosora ivyo bakoze kuko boba badahembwa neza. Naho rero batariko barakora izo mashini, imisi yo ntihagarara. Mu kiringo kitarenze ukwezi n'imisi 10 isekeza ryo gukora isukari ryategerezwa gutangura. Abakozi ariko bariha amahirwe make. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Aloyize Ndayikengurukiye, umuyobozi mukuru wa Sosomo. Ishirahamwe rishasha Sopebu rizoba rijejwe gukurikirana ihinjizwa n'idanazwa ry'igitoro rikwiye gutandukanya ivyo gukurikiranira hafi ico gikorwa hamwe n'igikorwa co kudandaza, atari uko hazovyuka ingorane z'ugenzura uwundi. Uyu no mwihwezo w'urongo ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama, aho avuga ko ahariho iryo shirahamwe rizoheza rikazana umwimbu. Faustino Ndikumana arongoye Parseme hamenyesha kandi ko abantu bakora muri iryo shirahamwe bakwiye kuba ari abahinga babishoboye, ntihaje imbere gutanga akazi hisunzwe imigambwe. Dutege yompi Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Ubwa mbere uravye iyo sosiyete ibizo bijejwe mission twarabisomye ni ibintu hafi 14, mubona ko bigatandukanya neza cyo twokwita ibyo gukurikiranira hafi supervision regulation n'ibyo gukora ubwo budandazwa nyene gestion. Ivyo rero iyo bicanganye harakunda kuba ingorane mu kumenya ukontorora uwundi neza. Ikigira kabiri ni uko tubona iyo sosiyete ya leta kandi bitanguranye umutahe miliyari 220, no kuraba rero ko leta yiteguye kugira izitire ibintu bikunda kononera ingene amashirahamwe ya leta akora, kuko kwiziza igitoro ni ibintu bidasanzwe ku buryo bidakozwe neza tuzofakama muri za ngorane mbere ugasanga zirabona gusura. Bwa mbere hoho icyo twokwita izo ngorane leta yoraba, hari ubwa mbere kenshi amayeri ishirahamwe rya leta nk'iryo onye usanga acaba monopole. Monopole no kuvuga kwa wenyene uri umwe wiganza umwe, hanyuma ugize ibibazo ukatusanga nta wundi ari kawe. Cyo ni ikintu ca mbere cyo kuyeraza ingene leta ikora kugira kuba iyo monopole atazi n'ingano ushobora kuzoba zihari. Ikigira kabiri ni uko iyo sosiyete ni nshasha, aya mamisiyo ibyizo bijejwe na ko ari byinshi, supervision, ubushakashatsi, ibintu byinshi, kwinjiza igitoro n'ibintu byinshi. Ubwo leta yiteguye neza ku bantu bazokora muri iyo sosiyete, icyo bita abantu babishoboye babifitiye ubuhinga bukwiye, hamwe bagenda kadre bo hejuru, hamwe bafasha abakadre cyane n'abakozi bato bato bari kuba birinwa cyangwa muri za secteur d'importation n'ibindi. Baravye neza bari kwabunda abakozi babikwiye babifitiye ubuhinga. Ubwo ntibacabona yuko ari bya bindi habonetse ibi umwanya wo gutanga ibiti hakurikije politike mugambwe, hari politike yonyine dushingira twimije amatora tugira uku, uwadusanga ya sosiyete n'ubundi abantu bashaka kuyizizira mugabo ubuhinga budakwiye. Icyo ni ikintu gikomeye. Umukuru wa Parseme amenyesha kandi ko iryo shirahamwe Sopebu ridakwiye kurangwamwo ibiturire, akagenzurwa nuko amafaranga y'agaciro yatanzwe atanyuruzwa, atari uko nk'uko abandanya abishikiriza ko baragahombo ku gihugu. N'ubu nyene twumvirize Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Ubwo iyo sosiyete nshasha iratanguranye logistique ikwiye, ubwo amakamyo yo kwinjira igitoro nimba bayaguze basaba bayaguze kuyakurikirana entretien muri ibintu bya leta, gukurikirana ibintu nka bene ibyo bazakotesha amasasi yakwiye yo kwizoshikiramwo
d'entreposage ubwo kabisa logistique yose ifasha ibyo bintu ubwo iriteguye neza bariko barakotesha abo bayakotera ikintu ca logistique kugira ukora ibintu nka bene ibyo ari nka sutishasha ni ikintu gihambaye kuko urabona n'uwo mutahe uba ari munini hari n'icyo bita gestion professionnelle ubwo abazariko barabikora bazogera bakurikije ubuhinga cyangwa uzosanga mu gutunganya ubuzima bwa nyine sosiyete habamo politike hariho ababivangamwo bitwaje amabanga tugira ibi ugasanga ishyirahamwe ririko rirakora uko ryabyifuza ikindi ishyirahamwe ryaza aho rifasha rikora amafaranga menshi nk'ayabonye bafashe ingamba neza zo kubakingira ibintu by'igiturire by'irayi ubunyonyezi urabona amasosiyete yose ya leta ibintu biriko biragira usanga igiturire ubunyonyezi ubusuma ibintu byinshi bituma amasosiyete ariko aragira ingorane na cyane cyane ari mu bintu ya leta ibyo rero by'igiturire n'ubunyonyezi no kugera nabi ni ibintu biremera cyane amasosiyete y'igihugu iyo rero hatarafatwa ingamba yo kurwanya bisesuye ibyo bintu biturire kudahana ugasanga biguma bihari n'iki biba biriko birexpose sosiyete yose kuri iyo ngendo mbi uravye ko n'abandi usanga babikoze ugasanga inzego zikaze ngo zikomere ngo zoze kuzirabikurikirana ubwo zibahashe ubw'umunani ni uko leta yitegura kwama yaronkeje isosiyete amadovize akwiye kugira abafoniseri b'igitoro bo hanze bamwe bariko bararonka ayo mafaranga yo kugira igitoro cinjira turabona ko bashaka ngo stoke y'amezi 3 biki bisaba rero wakiguze n'uburyo bwinshi amadovize akaboneka yaje se amadovize isubizwemo irabwira amadovize ariko kuzarasanzara mu bintu bidakenewe. Itegeko rishinga ishirahamwe Sopebu rikaba ryatewe kw'igikumu kuwa 24 Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 biravugwa mu bidukikije amazi y'ikiyaga Tanganyika arabangamiye inyubakwa zitari nke z'ikivuko ca Bujumbura ayo nayo akabaduga uko bukeye uko bwije aho bigeze abakozi bo kuri ico kivuko bavuga ko mu minsi za bimwe mu bikoresho bishobora kononekara ku bwabo rero amakenga yabo yonyurwa nuko abajejwe ico kivuko basa naho barekeranye bakarindira igitangaza c'Imana inkuru tubaza Dani Claire iratwumva. Nibikiri agaseseshwa rumuri amazi y'ikiyaga Tanganyika ntahengeshanya kuduga avogera ikivuko ca Bujumbura muri kino gihe bamwe mu bakorera aho kuri ico kivuko bavuga ko bariko barakura ibintu mu bubiko bw'ico kivuko bavyungururiza ahandi kubera ubwinshi bw'amazi uyu munyagihugu hakorera avuga ko amazu y'ububiko atari make y'ico kivuko atagikoreshwa kubera yamaze kuzuramwo amazi hariho parti imwe bita hari amamagaze genero amazi yarateye agaseseshwa rumuri no kubibambazi amazi aradudurira ava muri Tanganyika ahafatanya na kambi ya Marine rero ntibacyakorera mbere kwa n'ibintu biri mu magaze ariko barabyimura kenshi na kenshi rero ibyo twese muri be aho kabita yasoka ibintu byayo nyene ni wacu ariko baravaye kuko barakora ibintu bitewe nuko kuduga kwa cane kwayo mazi abahakorera bavuga ko uyahagazemwo uca ubona neza ko biteye ubwoba ni mu gihe na zimwe mu nsinga z'umuyaga nkuba waho zigeramiwe n'ayo mazi ku buryo mu minsi iza hashobora kononekara byinshi ikitavuzwe coco ni kambi y'igisirikare cyo mu mazi bita Marine aho bobo aho bukera batazoronka naho bahagarika ubwato bwabo none gatoyi amazi nakora ko no kuboko kwe kandi amabuwate y'umuyaga hora ziko magiri akoresha umuyaga nku mabuwate abatonye kandi twaduza hejuru difite amazi arashobora ku mabuwate usange arandomaje ibintu usange ibintu byose babaye nabi gose horo ngikoze kuhama aho mbona naho mu ikambi y'abasirikare mazi hoho no kugira ngo baronke aho bakosta ubwato ingorane amazi batayaduze sana igiti y'amakenga rero kandi kibabaje ku bwabo bakozi baho ku kivuko ca Bujumbura nuko ivyo biruko mu gihe leta atakintu na kimwe kiboneka iri kirakora kugira ihagarika ayo mazi canke ngo ikingire n'ico kivuko ibishobora gutuma mu minsi iza ataco bazoba bagikiza
RPA ntitwashoboye kuronka ubuyobozi bukuru bw'ikivuko ca Bujumbura kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo c'umwuzurira w'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika. Danicler iratwumva urakeneye mu kiganiro ubahuka cy'uyu munsi tuza kurabira hamwe akarusho kagiye kuzanwa n'ishigwaho ry'ishirahamwe rishasha rijejwe ibijanye n'ibitoro Sopebu hamwe n'icokorwa n'abarongoye iryo shirahamwe kugira rishike kwihangiro ryashinzwe. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ubahuka. Mu gihe mu Burundi haheze imyaka itari mike ikibazo cy'ubukene bw'igitoro cyarabaye kananira abahinga, umukuru w'igihugu aheruka gushiraho itegeko rishinga ishirahamwe rigiye kuzoza riratunganya ibijanye n'igitoro mu gihugu Sopebu kuva kigugwa gushika gishikira abagikoresha. Muri iryo tegeko handitse ko iryo shirahamwe rizoba rifise ubwigenge haba mu vy'amafaranga rizokoresha canke mu kwitunganya. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri ubu wa kabiri igenekerezo rya 19 ntwarante mu 2024 turabira hamwe ko vy'ukuri iryo shirahamwe rija rinyishu ku kibazo c'igitoro uravye ibikorwa ryashinzwe. Umutumire n'umwe Rudende Nduwimana Jean akaba ari umuvugizi w'ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo y'igihugu. Kuri mikro muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Itegeko rishinga ishirahamwe Sopebu rigiye kuzoza riratunganya ibijanye n'igitoro mu Burundi rirerekana neza iciryo shirahamwe rizoba rijejwe, uburyo rizokoresha hamwe n'ibindi. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere atubwira bimwe bimwe mu biri muri iryo tegeko ryo kuwa 20 Ruhuhuma. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/34 ryo kuwa 20 Ruhuma mu 2024 riheruka gushiraho ishirahamwe rya leta ricejwe gutunganya ibijanye n'ibitoro ryitwa Société Pétrolière du Burundi Sopebu mu mpfunyapfunyo. Nk'uko tubisoma muri iryo tegeko, iryo shirahamwe rizoba rijejwe kwerekana aho rizokora ivyo bitoro, gukurikirana uko ivyo bitoro bizanwa gushika mu bubiko bwavyo. Iryo shirahamwe rizoba kandi rijejwe gutanga hirya no hino ibitoro, gukurikirana icuruzwa ryavyo no kongera kugurisha ivyahinguwe hakoreshejwe ivyo bitoro mu makungu. Ishirahamwe Sopebu rizoba hanini kandi rijejwe gutegura no gutunganya ibikorwa bimenyekanisha bikanateza imbere igisata c'ibitoro. Iryo shirahamwe niryo rizoraba ibitoro bikenewe rikabitumako mu makungu. Iryo shirahamwe kandi risabwa gushiraho ikigega ntegabizoza kizoba kirimo ibitoro bishobora gukoreshwa mu kiringo c'amezi 3 n'imiburiburi. Kugira ishirahamwe ishobore kurangura akazi karyo, leta itegekanya kuriha umutahe w'imiliyaridi 120 ku mwaka yo gukoresha. Amafaranga ashobora kugabanywa canke kongerezwa bisabwe n'urwego nshingwantwaro rw'iryo shirahamwe. Ubwo rwego rukaba ruzoba rugizwe n'abantu 6 baserukira ibisata bitandukanye vy'iryo shirahamwe hamwe n'ubushikiranganji butandukanye nk'ubw'ikigega ca leta, amasoko ntanganguvu, ubw'ubudandaji hamwe n'ubw'umutekano. Umuntu w'indwi wo muri urwo rwego akaba azoba aserukira abasanzwe baja kuzana ibitoro mu makungu, nk'uko bigaragarira mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho ishirahamwe Sopebu. Icicaro gikuru c'iryo shirahamwe kizoba kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, nayo abagize urwego nshingwantwaro rw'iryo shirahamwe bazoshirwaho n'umukuru w'igihugu bakazorirongora mu kiringo c'imyaka 4. Ishirahamwe Sopebu rero ngo nta kinini rije gufasha. Ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'ishirahamwe rigwanya igiturire no gusesagura amatungo y'igihugu Olicom Nduwimana Jean ahatangura yerekana amakenga ku bwigenge bw'iryo shirahamwe.
turavye ingingo y'umukuru w'igihugu ishiraho iyo sosiyete no kuvuga mwe bita dekre dusanga ku by'ukuri iyo dekre ifise ibihushane vyinshi. Bwa mbere uravye nko mu kigabane ca mbere ku ngingo ya mbere article ya mbere usanga bavuga ko iyo sosiyete petrolière izoba yigenga ifise ibyo bita autonomie de gestion administrative et financière. Ariko ugiye ku ngingo ya kane y'iyo dekre nyene iravuga yuko amafaranga yose azokoreshwa uwo mutahe uzokoreshwa n'iyo sosiyete azotangwa na leta. Nuvuga yuko iyo sosiyete wumve idashobora kwigenga mu vyerekeye ibikoresho. Baravuga kandi ko iyo sosiyete amahera angana n'imiliyaridi 120 ariyo igize umutahe izokoreshwa. Hanyuma rero igitangaje barongera bakavuga yuko ayo mahera ashobora no kongerezwa, mahera azokoreshwa n'iyo sosiyete ashobora kongerezwa na conseil d'administration, rwego nshingwa ntwaro rw'iyo sosiyete nyene. Murumva yuko rero ubwo rwego nshingwa ntwaro rushobora kongereza mahera na nyabuja. Hari ivyo bita jeton de présence terekanwa n'iyo dekre nyene ku bagize urwego nshingwa ntwaro abantu ndwi. Murumva yuko ku vy'ukuri bahawe ububasha bwo kongereza amafaranga akoreshwa n'iyo shirahamwe bashobora kwiyongerereza bo nyene, bashobora kongera amahera azokoreshwa mu bintu bisanzwe n'abagize urwego nshingwantwaro rw'iyo sosiyete. Mwishirahamwe Olicom ngo vyari bikenewe ko nyabuna hajyaho urwego rucungera ibikorwa vy'iryo shirahamwe, aho banasaba ko ibikorwa vyaryo bitobibanga. Rero mwishirahamwe Olicom turatangazwa nuko kandi mu ngingo ya 6 bavuga yuko iyo sosiyete igwagwa n'inzego zibiri, iyo conseil d'administration hamwe na conseil de direction, ariko twiye tubona yuko hari akwiye kongerwako n'izindi nzego cyane cyane nk'urwego bita nka comité de surveillance. Iyo comité de surveillance niyo yoha umuco abaje kugira controle bajya muri inspection générale de l'État n'abajya bagize bajya baba auditeur nyine boza barakorana. Donc rero abonye bagize iyo conseil de surveillance hamwe bagiyeho boshobora guha umuco na conseil d'administration mu gikoranye kugira ngo yige ivyo conseil d'administration de direction yakoze. Rero murumva yuko iyo decret kwiye gusubira kurabwa neza kuko harimo ibintu vy'ibihushara muri iyo decret. Baravugamwo ko izokora ngo secret, no kuvuga conseil d'administration abantu umuntu azomenya ivyo yagize ngo bazokora muri secret total mu kanwa babo, kandi muzi ko iyo sosiyete izobirika yakora ivy'igihugu, izobirika irakoresha amafaranga y'igihugu. Murumva yuko rero ivyo mwishirahamwe Olicom ndashobora kuvyemera yuko atashobora gukoresha ivyo bita transparence, badashobora gukorera ku mugaragaro kandi bariko bakoresha amahera ya leta kandi amahera atari make, wumva bashobora no kongereza. Rero dusaba ko ahubwo bubishira ku mugaragaro bakerekana ivyo bariko barakora. Conseil d'administration yakoranye ubushaka akagenda kuraba kumviriza naho yoba ataco ashobora gushikiriza mugabo akumviriza ingene bariko barakora kuko bazoba bariko bakora ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hariho kandi ibijanye n'abagize abantu ndwi bagize ubwo rwego nshingwa ntwaro. Twari twiteze yuko mwishirahamwe Olicom bashiramwo abantu baserukira abaguzi, bakishiramo n'abaserukira bagiye basanzwe badandaza ivy'igitoro. Ugasanga bashizemwo abaserukira aba ministeri bashika kuri 6 bose. Hanyuma mu nyuma ugasanga bariko bavuga ngo ifise autonomie ngo de gestion administrative de gestion financière. Ivyo sivyo. Murumva yuko ari urwego ku vy'ukuri rugizwe nabo muri leta, ari urwego rwa leta. Dusaba yuko rero boshiramwo n'abandi kugira ngo iribe sosiyete koko igizwe n'abantu batandukanye, igizwe n'abantu kandi
b'incabwenge mu vyerekeye ivy'igisata ca energy ivy'igisata cane vy'ivyo vy'ibitoro ivyo bijanye na petrole bijanye na essence na mazutu turabona ko bisigaye ari umuzi w'ibuye ngaha mu Burundi. LPM African Public Radio. Nisi y'abanyagihugu kweli. Muriko mukurikira ikiganiro ubahuka uyu munsi turiko ducijya nino ibijanye n'ishingwa ry'ishirahamwe rishasha rizotunganya ibijanye n'igitoro mu Burundi. Jean Nduwimana avugira ishirahamwe Olicom amenyesha ko ataho tuvuye kandi ataho tugiye kuvyerekeye igitoro kubera ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Rero ico kibazo tusaba reko leta yogifata nka nkama igagishiramwo gushaka kwishi kugira ngo ntihagire gitoro gisubira kubura. Ariko rero twe mwishirahamwe Olicom tubandanya dutakamba yuko nyabuna leta yo kwihutira kurondera ahova amafaranga y'agaciro kuko naho iyo societe igiyeho abayigize turabona ko ata amafaranga y'agaciro bazoca bacura, turabona yuko ataho bazoca bayakura mu gihe leta itobereka aho ashobora kuva. Turabona ko ikibazo rero c'igitoro mu Burundi gishobora kubandanya cigize ndasi. Muri article 49 ingingo ya 49 y'iyo dekre nyene baravuga yuko hazubaho abagize audit wa interne audit yo muri iyo societe bava muri iyo societe nyene. Twebwe rero mwishame Olicom dusaba ahubwo ko bugira n'abagize audit externe havuye iyo audit interne hakaca hasubira audit externe no vuga abagize audit bava muri bantu bakaruhariwe mu vyo gucukura habereye ububandi habereye ntwaro itabereye ntuvuga abo bufasha kugira ngo iyo societe ishobore gukora ibirama. Mu ngingo ya 15 iyo ngingo y'umukuru w'igihugu baravuga yuko ze ngingo ifatwa mu gihe ubwo rushingwa ntwaro rwakoranye ko ingingo ifatwa bakurikije imwe bita majorité simple. Twebwe tubona yuko ivyo ari ugukamira mu coze ababa bagomba gufata ingingo zitari. Twebwe dusaba mwishirahamwe Olicom ko bogira niburi kuko ingingo zifatwe bogira ico bita majorité au 3/4 canke au 2/3 kugira ngo ingingo zishobore guharirwa kuko turabona yuko babana nyine batandatu muri leta aribo boca bafata ingingo tugaca usanga tugusubiye hahandi nyene tugaca usanga ministeri ya energie mine niyo igumye yariyo ishiraba ivy'igitoro nyabuja tubona ko bisa n'ivyayinaniye. Mbega noneho kogwiki kugira ngo iryo shirahamwe Sopebu ribashe kugira ico rihinduye mu gusozera mwishirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu basaba ko nyabuna mu rwego nshingwa ntwaro imigwi yose irabwa n'ikibazo c'igitoro yoserukirwa. Twebwe rero mwishirahamwe Olicom ngaho tubonye ivyo rero duca dusaba yuko abagize urwego shingwa ntwaro bokongerezwa hagashirwamo n'abandi baserukira abakonsomateri hamwe n'abaserukira abazana ibitoro abajya bazana ibitoro kuko barazi iyo biva n'abajya babidandaza kandi bakajayo kubwishi kandi bakaja mu batwara iyo societe. Hanyuma twebwe mwishirahamwe Olicom turangiza dusaba yuko leta y'u Burundi yobandanya yitaho ikibazo kijanye n'ibi bidandazwa vy'ibitoro kubera nivyo bigize ubuzima bw'u Burundi. Ni karahara mu Uganda ntibacure ivyerekeye ibitoro kuko bibuze nta gikorwa na kimwe murabibona mwese nta gikorwa na kimwe gisubira gukorwa mu gihugu. Ico gituma rero atawofina kuri ibi bintu bijanye no kubungabunga ico kidandazwa. Epe ni iki ryanje yawe natwese ni iki ry'abanyagihugu.
ni kuri ibi bishikirijwe na Nduwimana Jean umuvugizi w'ishirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu dusozereye ko ikiganiro ubahuka aho twariko turabira hamwe itunganywa n'ubushobozi bw'ishirahamwe Sopebu riheruka gushigwaho n'umukuru w'igihugu kugira ngo ritunganye ibijanye n'igitoro mu Burundi. Ndashimiye mwese mwari muduteze amatwi, ndashimiye kandi n'umutumire wacu hamwe n'abamfashije gutunganya iki kiganiro. Mwari muteramanye na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Ubahuka. Nyano rero nshutiranga bakunzi ba RPA ku kiganiro ubahuka dusozereye amakuru yo kuri wa 19 ntwarante umwaka wa 2024 ngire ko nkengurukira mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza nshimira kandi abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira kuri mikro ya Emmanuel Ninge ko nkaba ndabifurije amahoro n'imigisha bitangwa n'uhoraho mu banyu no mu byanyu.